ntacyo wihebura Kanyana mwana wa mama Imana irakuzi wabonye rero hari nakubwiye tuze turaguma ngaho urana uko ngerageje gusohoka ngo nje kubona hanze ya ni ibibazo umwe bidasanzwe be nosize ugana oh porte wasize uyuguruye oh Deus! Ndawuhaye. Hamwe muzingo murambuze. Jewe inkoko nayihevye n'iyakazi ya msteri nababonye. Bosi. Kivuruga. Sabe bosi. Iko cyari bosi. Ya, urabisi ko atakibi nagukorera. Ndabizi. Imyaka yose twabanye. Nizere ko nakubereye umuntu mwiza. Kivuruga rero wowe ubaye umuntu wa mbere mu buzima umenye yuko jewe na Kanyana kutubaho kandi yuko twamaze kwibaruka n'inyuma yo ngaho uramenye n'ahantu ni kenshi cyane amabanga yo mu rugo iwacu wayavuga hanze ndakwinginze rino banga ndakwinginze rino banga uzoribuke ndarimire yego amafaranga yose wifuza nzoguha kuko ubutumwa nariko buraturondera ngo tubwire ko amatoza kuvyerekeye urufu rwa Karine kandi nga twari tubayeho neza kuko twari tubaye cyo gusa n'umudamu wanje be nini ndugomba be twirutse cyane tucumoza okay nande bosi umve mwirutse cyane ikibazo rero bosi mwambye ngo muri hotel naje cyane tumera ndabiyo muci mumpenze ngo muri hotel no cyubwango nganzoni mire kandi naje muri mwamishi ya mwene majamo ntitwifuze ko hagira umuntu n'umwe amenya ngo Dafrota era amajije nakahungu nzobivuga basi ataruko rero nawe hamwe kunyikawusha none ni mutanguye none kunyikawusha ahaje ndakoma indu mutabwe kunyikawusha dafo muri ko muranyikawusha ne kubera iki basi ni mu mpivyo mfungura bazi yo bigeze wari ukunda kwanye kwa kera ni mubona n'umushitsi reka jye mushitsi baba sheri sawa hama nize kwabonye ndahabonye ndagiye bakanzora imyana mu nda ngo ubiki ugira ibanga usanzwe ndaza gutuneza ngenda munyine incha mhika tafroza na gahungu ndaba basi ko tutamuha ya nituzikininga sawa tuzogweza amafaranga kandi urakoze cyane nenda gukubuye uko biriko nenda gukubuye mwe mungu bamwe mwana mwanyinye gese amafi yanje aranezerewe cyane nibona nyine jewe nyine basha ndiramba mukujumera bali nzogaruka yesi ndayisiga genda ugana be mukuri ugana mama kuya mbio mbio mama kuya mbio mbio mama kuya mbio mbio mama kuya mbio mbio mama kuya mbio mbio
umunsi umwe jino tuzo kwicara ngaho n'akabebe hari tukaza turakarisha kamaze gukura Kumwana kwa kumakura cyane. Ngatekereza ngo banakure. Nosanye nakure kugira ngo tumukurikize. Ariko buzijya muri byose cyane. Rero cyane. Bera ko twe mu muryango wacu tuvuga turi babiri. Nukuvuga rero abo mama na papa batabyaye nizo kuba bya tugwire nk'umusenyi. Ndio babyara bose aje bavuye muri sene. Ese byose niko birihishanye. Abagore benshi banta ngo bakibasaza iyo babyaye cyane. Biracukisha ku buryo takinana kenshi ushobora gufasha abaje n'abandi. So nta kibazo. Ariko hamwe ni byiza. Uri kuba abana bawe. Ngaho bice bariko barakina baryohewe bameze neza. Mugabo ufise ico bagaburiye. Ahubwo ni nka kajyane ngome nzabyara twajyane buri bundi bongera. Nari kukunda cyane gutumato. Ama uyu muhungu ahora dusumira ubona gute tumwongera amafaranga. Ahubwo dusikike. Ya. N'umunyebanga. Ndamuhungu aje nawe n'umutumba twongera tugenda amafaranga tujya kurayo tujya kurayo. Don't worry about money. Okay. Fungura be. Gusa uko kudatora bari. Manini. Niyo beragije nambara amarori kugira ntumenye. Ule ko nasase na wewe. Niko ndo mwana wanje nabuze niyo yagiye. Ahubwo umuburo ko randera ubwoba. Ndiwe no. Wariyemeje. Shiraha. Cyangwa ugenda unyerekebera hino waje hari. Bera hino ndamwikoreye ku mutwe cyane mukaje. Hari igihe umwikorera ku mutwe. Amkiti umukecuru ni nyoko wagira ngo ndagukubita nawe. Uko mama wanje wani. Umukecuru. Wisoneye afite amahera. Umvuga kiwane nka nyoko wawe. Mbe mwagiye musonza mukigumya. Mukarondera ibyo mukora. Naragusofye mufuka. Ndakwerekana ko wansofye. Ndakwereka ko wansofye. Wari ibitari. Narinje mu nzi wawe Haji burya haji hose wagiura ku kiwanje. Wewe ntugiye washika kuri nawe inyonga. Tumenyane nawe. Ndakubwira tugira tumenyane wibyoze. Utakibona. Reka tumenyane. Genda ugura umugabo. Ndakwereka rero ko abagore basumbana amabere. Uje ampereza amahera yiwanje ambwiye ngo bera hino wanje nabonye iyari. Cyane murebe kirakinzo zibiri. Wazinkwere ko zinture. Ndazigutura ahubwo ndagutura nizo sindarishira hasi. Bera hino. Uraza hari. Nawe ntunteri. Wako nagafunga kiwani nka nyina wiwe. Ni ya mihimbiri dasuma isumira. Imihimbiri ni wewe. Indera amaboko udaha. Uramuze uraza hari. Ntaho nzishamba bari. None ivyo ndiko ndumva ngo bera hino. None ko yivuga amafaranga yaba ampaye. Yanse nka ku mutwe nyimba yabona nayatura. Kunumye yambariye ngo arazi umwana wanje bera hina hari wanawanumisha wabigakunda nakwinginze ukubwiye amenyera ibyo urya uyu munsi twe twataye umukwe tuko turamurondera uraza hari kugira ngo tujane jewe ntaho nzi ngisagara udaciye ubwenge n'icyo bazorinokora uzana amafaranga ntegereje gutera n'intambwe hano cyo ndagukubita ewe nkubita nanjye ndagukubita n'amabuke n'amena ndayakura wewe vuga bera hino n'ibyo uravuga ibintu by'amafaranga yarambwiye ati umwana wanje bera hino umusenyeriza wanje arazi yandamuke irakizo zibiri akarero kamenyereye kufunga ikiwani hagiye kashika kwa naruno umviriza ndababwire rero ikintu kimwe mwege mutazi bera hino tuko turamurondera sivyo ubutungane buko buramurondera ariko mwe mugomba muvuga mwibarabara ngo bera hino ngo muraza hazi sivyo
muravuga ubu mwese murazi ko umuntu yobatwara kugira ngo mwerekane ahantu uteranye naje ntaho beza abo bashonje basigaye bashonjokera kuri bera basigaye baza gufunga ikibanza ngo bamubonye rero icyo mubahanura nuko mwoza muravuga ibintu mwitondeye bwira izo ngogwa na nyina ingogwa ntiwe umunsi bariko ndushi naguhaye desamire urakaruha wangara urakamira ku mugozi wantubewe wumviriza mbete gushwana je nabibabwiye bera hino uyu munsi ariko araronderwa sivyo kandi namwe muguma muvuga ngo arazi hari uyu munsi ubutungane burashobora kuza bukabafata kubera ko bariko baramurondera reka ndamwohereza bwira iyo ndushi nyakuruhande ndi ku mutwe mureke rero mureke gushwana nzoguha n'itonde nagira ko utazoyampa murashobora gufata cyose ntayinogo urakoze atari uyu unywe urabona nzogukura amenyo uzosiga uvuga ngo isosi ndakubwira uzosiga uvuga ngo isosi tuza duhure sure ntuyame wenda gukubira ko gasuma ni wowe genda ukarima ukareka kurimisha yo karakubanye abateze b'umwaku nzogukura amenyo waramusumawe ngene gasa yo ndakwamagara ko shumuvugana kuri telefone ndabiheba ndigira ubwo ni unkeneye saa 10 ndashaka amahera aha reka nidugire isawa ndabicungiye kugeza rero ndarimena satani n'abangafise ndabivuga barambajije mugabo ndabivuga bori kiti cyambere oya bajya gashaka ndivuga ndi muri murare ndabivuga nyene sishobora kubisha mbiriza rero wavuze ngo ninabona bene natanye nzombiki aha yose ayo shaka nifuza ayo shaka yose mu miliyoni ndakubwira ahantu bari mu miliyoni jewe bragi wanje sumu nimbuze aho bari bwira jya amahera se yiwaje singorano aho bari ndahazi ahantu babareba barazubwira ndababona naraguye kwa hantu giturumbuka pa uri kurumva ndavuga ati umuzimu ngenda gukora kuku nsanga ni bazima ntibigeze bapfa uri kuranyumva birahina cyambwira ati ntuzubivuge urumva bari baguze inkoko ya 36 bacambwira ati genda uyirindire mugaya kazi ya musteri na ya nkoko narabiretse barirutse nanje kubira ndirambo trandide cyane tangura kuzenda nenga gushika ndabona aho binjiye uri kuranyumva bari mwiyo nzu reka rero babone shitse nagiye barabera hino raba uri kuranyumva yarabavye nitararaba njiza cyambwa tuzokwica ushaka ntuzubivuge urumva bari nyegeje neza urumva babura umwobo bajyamwo baba bari mu mwobo kugira ntagira umuntu azobabona mugo mu miliyoni umpaye je ntakabari none sinamaze kuba ko tuzokwandikiranira jewe nawe ndabivuze Kanyana we ndabivuze reka none twamaze kumvikana imviriza reka kukonza uraza ajyama yari amaze kuyaranguriza kurumva mu kwezi kuza zoca ndagutelefona duhurira ahantu twandikiranira ndaguhamya mugasi ntakora kutarayampa kuko je kumutaha gucuruza iduka ry'impuzu nakibazo je uzonyereka je nzogushikiriza amahera cyo tugenda pana byo kuzura babunda kuba ibirahuri oya uzokira kuma none mu miliyoni urimenya je narakijije aho ni sawa we ntakabaya agenda nzokurindira telefone ndabihora sindabivuga babona mu miliyoni ukabika ibanga ubika barimenya naho bampa imisosi ntegerezwa kubivuga satani ntabanga afite Mwe mwari mubwiye tuko turondera umwisho yazimana umwana yatakaye mwe muri umve amagambo nyine ko aravuga president Glory arasamara cyane je siho narindi nje nshika muhirambwira ngo umwana yazimiye amasuku samara zabana bo mwifiteho mabikatira amabaka apana kujeje je navyo nkeneye ngira twumvikanye umwana mu murone makamu murone ahubwo reka tunyaruke nyene tuje ku murongo mama je narahuye nawe mukubye aho rakorera ajya kwabera hino na Kanyana
kurumva Kivuruga. yambye ko yabonye Kanyana na Berahino Sa nukuri mwahuye no musi. uno munsi nyene ariko amahera yansabye amahera sije na mahera menshi muri yo Kugira umubone abaye Mesiya. miliyoni wibuke Ubufunga kiwani bwabaye bwinshi. Erega niryo diri rikorera kinubu ntabyuzi na Gloria aheruka kujya 200 ngo yamubonye Kanyana na Berahino. Ubu rero nagira bayakuje nuko yafise kwe. wibuke Berahino yankunda ko murumva kandi je sindi umwana nicyo yisigura ko utanga imiliyoni yo Mbiriza je naramubwiye ingendo yo kuguha amahera tuzokwandikiranyira jewe nawe basi yampeze genda muronde sister wenda Wamenyereye. nyumviriza Wamenyereye gufunga ibiwani. Woni ntushobora kwandikiranira jewe nawe ariko ujya ntitwandikiranira ndaza uzogufanya ubwo hinzo bicabona None yamubonye hehe ameze gute je sindabyumva na gato Bizama. ko Berahino akiriho muzima. urumva yamubonye mu kabari umunsi yari yagiye mu kabari kunywa rimwe niyo umunsi bake bahurira none ntiwumva Yaragiye mu kunywa kabari. rimwe kunywa niyo umunsi bake bahurirayo Berahino aramubwira reka ndakokereza inyama ibintu by'ukuru Berahino akitse niyemeye kunyakiya amukurikira reka shagahungu gushikiwe yiwe ego aha nimba hari sambi yabonye risayo yabonye saa munani tuza buke buke mama nizagenda neza tuza kubabwira ariko umwana Mbeho nyene ndakubaza. Kivuruga bahehe ndamwironderere je nyene. Je nyene unyareke aho Kivuruga ndamwironderere kuko ndazi ndomuhenda buhoro buhoro. Anjani yo ariko Kanyana. mfise nimero yiwe ndayiguha Ubu ndiko ndihuta tuja kurondera Sawa umwana basi, na mama. telefone mfise. Mviriza. Tuyinzanira muhira. nize kandi nize nemeye sawa ukora ibyo mushaka byose umwana kumugoroba nza kuraba umwana nawe nabivuze rero shiramwo none Reka shiramwo turondere 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 ntama. sawa nta kibazo ariko umwana aboneke Gloria tumvikana mengurise wiwe sawa washushe ise wiwe ariko Burya Kanyana ariho neza na neza. kabya bitabibesha Ndetse nshaka kubaza aho ndashaka kubaza mwene hano hantu ushaka ifoto yiwe ushaka iki mu ncamake nakubwiye uko n'umutipa ari aho Misuso mubwira ngo ni umutipa ari aho nta munsi ndigera nkamubona aje ngaha tumaze amezi 6 turi ngaha Mizo dukoseje bariha amafaranga menshi ashaka umbwiza ukuri Mwini inzu nebe ushaka kumenya mwene inzu narakubwiye ko n'umutipa ari aho okay Misuso ni umutipe none be hari amahoro uvuze muri ino nzu ariko ndashaka kumenya okay mwene yo basi nta kibazo muko niko inzu nzomubwira zose nazo twishurize kuri telefone azoze inshengeri umukozi wo ngaha yamaze kumbwiza ukuri kwa Yesu ubu nagisha kugura kuvira muri uwo mwanya bwawe tubaza okay mwene baje mu kuvuga ngo ukuri kose be uzokumenya iminsi iri imbere gusa kimwe ndanezere kuko ubu mwana ariko arakura nawe umeze neza sheri ariko by'umwana nifatanyije twadakubaza yuke ko na igihe cyumukiraga abakozi bariko barakora wowe nyene ubwawe wababwiye ati ngo nimuhagarike gukora kandi umukozi akaba ari we yambariye neza bikunze neza kandi kuba yambwiye ko ari we wundi afisemo amakenga manini kuko amafaranga yose twashatse guhakana nayo sinzi bayashutse hari amafaranga menshi yo kumubwira ukeneye amafaranga yose nzi kunyara sheri basi ndizi ugenda bizogenda gusanza ni iwawe okay be nizere ko bayeho neza amekindi nacyo umuco wose nzoko okay kimwe gusa sinshobora kwemera kuba mpari ngaha nkicara nk'ikigabo cy'ikijuju mbona umuntu yampemukiye ari mu ibarabara umuntu yanyiciye amaraso yanje umuntu yafashe pistole ashirako ku mutwe guca ararikura kubw'Imana kukanyuma nta rusoro rwari rurimo uno musije Berahino uyu mwana wanje yavuze sinari kumubona yari kuvuka
adafise papa wiwe nkeka ko afise mama wiwe nkamubona mu quartier ariko aragenda be ngomba kwihorera kandi ngomba gukora agakino nabaye kijuju nabaye umuntu ahoze cyane mboneka yuko atakintu na kimwe nshoboye be waravyaye umwana be ngomba nkore nk'umugabo Nakurinda gusabira reka kwihora ugihoriho mu muryango hari igihe wogerageza kwihora ugasanga nitwikora dushira mu bitangazo tukajya mu gorazi utanze twari turimo ndakwinginze niba twari turose kandi nko kubaho amahoro umanzi umere nk'umuvyihojeje ndabigusaza be abatuhemukiye barikora abaduhemukiye aracyari mu ibarabara ko baridegembye je nawe tubayeho nk'abasuma tubayeho nk'abicanyi rero be ngomba ndere ukuri kose kuzoje habona kudahana imbwa bigwiza imisega be mbabarira ku mahitamo ngomba gukora ngomba kwihorera okay gusa sinari kumva ko nagushigikiye ivyo nta kibazo pe I love you okay kindi nacyo sinshaka ko uzogumaho iminsi yose wama ubaho ufise ubwoba wama ubona umuntu ukiruka wama ubaho mu buzima bwawe reka mpamambane nk'umuntu w'umugabo aho ko nobimbwa nobipfa ariko turagukeneye yes I know babe I know okay I know endora umwana ndagukumbuye cyane kandi ndanezerewe cyane kuko igena gutelefone narinzi ko havutiye ntuzi mugabo urakoze cyane kuri uno mwanya wawe umpaye n'ubu sinabyemera ko ari senga agati gateretswe n'Imana nigahenurwa n'umuyaga cyane cyane umwansi agucira icyobo Imana ikagucira icyanzu wakoze mwana nje wakoze nimugani ikintu usigaye ya senga ubukoko umwana wanje nafise uburenganzira bwo gukina nk'abana bandi umugore wanje nafise uburenganzira bwo kujya gusoma mu isoko akambara akabegwa nk'abandi akarengana ahantu ahubwo mwana wanje shaka umbwire ahantu ko ari wewe wishe kuko Karine ugafata inkoho nyene ukamurasa ntabwo ko bwacu bukora amaraso ya senga nivyo koko ivyo uvuze nivyo ubwoko bwacu ngo ingwe ntabwo yarizi gufatira ku izosi mugabo yarigishije senge ntabwo ari je namwishe Karine okay uwamwishe Karine senge ari degemvya aragenda kwibombo aragenda mu kabara kanyucupa aragenda ahantu hose agaragara kumugaragara mugabo jewe n'umugore wanje n'amaraso yanje tubayeho nk'ivyana by'inyoni bibaho biriko birinyegeza kugira ngo ati tubayeho nk'ivyana by'ibiyabo byinyegeja kuko bigiye hanze bibashobora kubitera amabuye senge narambiwe umuntu w'umugabo kuguma mfunzwe mu nzu senge nje kwihorera umuntu wese yakoze ikosa senge urazi senge umuntu kugushira ko pistol ku senge iryo joro sinzopfa ndagibagiye senge barashize ko pistole senge uko nyene ndabona nari nabonye mbonye mama ndabona papa ndavuga ati ngaho ivyo wanje biraheze kujya kuna Imana itaragukurako amaboko udashobora gufa senge yararashe pa acasanga amasoro yose yamaze kuvamo kuko nawe bamaze kumurasa acaragenda arabura ingufu senge rero uyo muntu aracidegembya ni daforoza namuzi n'agapara kiwe niyo nkozi bibi dufise senge umuntu wese ari nyuma ivyo bibazo azobibona senge nabaye berahino senge nabaye umarayika imyaka myinshi nabonye neza muri nosi iyo wigize yuko uri umuntu utavuga yo gize ukuri umwerana bacokona kuri kijojo sinakubwiye shira kabasiti baze baragucungera senge n'abafise ababacungera inyuma ntibabura kudafa mugabo senge nje gushira ahabona isi yose imenye umwicanyi umuntu yakoze ikibi azokwicuza kuko nabiraza ngo wicishije inkota naho azokwicishijwe inkota kandi urucira mu kaso rugatwaranya ugahitana nyoko ujya yaje kukwica mwana iyo hejuru irabibona
Oho, ndagufashe. Ehe, benda ndakubwira ikintu kimwe. Wa masafuriya arakugora cyane. Ndagufasha siku yose. Oya, narangije se narangije kuyoza. Hamwe norawe. Yesu! Sigaje kurongora no kwipimana mwe nawe. Yesu! Wowe ukiri kwa Dafroza. Wari uzi koza neza amasahani. Mugabo kuvaho umaze kuronkera amafaranga waciye uvyibagira. Byose ndabizi n'ukuri. Savuga gusa ndabizi. Ahubwo shaka kwatsinda kimwe. Uvuye. Be. Mvuye gukora akazi. Be ngomba ntangure gukora akazi nakubwiye. Sinshobora kwemera yuko tuguma mu buhungiro nk'uku. Okay? Be. Umugabo asoba mu igopo. Ananirwa no gusohoka hanze. Uyu nabwo ari umugabo. Umugabo mwiza ntabwo ashobora gusoba mu igopo. Arasohoka hanze agasoba hanze. Bebe kubera ko twokwama imisi yose dufunzwe. Kwemange dufunzwe. Kandi tuzira ibintu. Wakoze icyayi degenje. Be natanguye umukino. Oh my god. Oh my god. Be pole sana, si okay? Pole sana. Niko randa imani bidiko barango tukumatire tubone mu bantu. Ko maze kumereka. Be nakubwira ikintu kimwe. Be ikigeragezo injyana zishobora kuryoha zitarimo umunyu. Nibigeragezo ni inyungu y'isi. Okay? Be ya nibyo bidushutse. Rero ku muyani majambo no kuvuga ngo tuvyiruse bizokoma bitwiruka. Reka ahubwo uno munsi bize dupambane nabyo. Tuzogira ubwoba kugeza ryari. Be strong be. Zitari kuja mu mpimba mugabo wewe n'umwana wanje mukabaho neza. Mukagira umwidegembyo, mukagira free. Don't worry be. Kile msese umuntu ari mukuri imana ibiri ku ruhande rwiwe. Nubwo umuntu yo kuvugira amafuti akuvugira amafuti rimwe kabiri gatatu. Okay? Hama be. Ikinyoma kimara umunsi nikimara umwana. Sawa. Basi ubirezo. Wowe ukiruka ugasubira tende ugategana n'umuntu aje kukubaza. Apana. Nenda kwaze be. Uno munsi chef de quartier cyangwa uno munsi umupolisi atubona. Afise video shisho kuturondera. Kandi twamara kugenda tuzovuga ko office center we yishe umuntu. Icemeza dufise ni cyahe. Tuzokwama mu bwoba kugeza ryari. Reka ubwo turondere dukime twiyumvirana hamwe. Dukoresha ubwenge Imana yaduhaye. Turondere ivyemezo byose. Byo kumushinga. Kugira ngo ati wewe uboneke kuri mukuri naje muri ko. Be. Nta kibazo turi kumwe n'abandi bwa urabizi nawe. Don't worry, okay? Sawa. Yeah, baby. Okay. Be akuzi kwa chize mu kiba. Wewe? Gendurana tugana nahishije. Yes, wewe ndazigiye. Nahishije. Toka mbura. Hapana.
avuze ati ntabwo ari Karine kuko turavugana kuko Karine yarapfuye nzi neza yuko yapfuye narabyiboneye n'amaso yanjye abiri ko yapfuye ubiriza muko ntungire ko boye sprojewe ko nzi Karine yapfuye urumva mugabo nkaba numva ijwi ni Karine bigenze gute ibyo birumva nimba ari umutima wazutse injyambi niziva mu isafuriya turongeye turabonana umwana yankwa niwe akura bidahura n'imisozi n'abantu barahura Vincent Raditwaye nipfuza kubona amaso mu yandi nifuza kubona umwicanyi yanyiciye amaraso Vincent abantu turiho kuri ino si kubera Imana ntabwo turiho kubera abantu okay ntabwo tubayeho kubera umuntu weza gaca mugabo turiho kubera Imana Vincent niruse nk'imbwa y'umusega ndiruka mu ishamba ngarusi namaze kuba imbwebwe Vincent tubayeho neza je mbayeho ndiko ndinyegeza ndibaza utahambona yuko ivyo bibajararanye amaraso arahura Vincent wiyumvira yuko wewe ari uwanzanye kuri nosi ariko Berahino Vincent si wowe wandemye si wowe wanzanye kuri nosi si wowe umfitiye ijambo rya nyuma umfitiye ijambo rya nyuma n'umunsi wa nyuma ni Imana yandemye yo mu ijuru yo ariko urazi neza yuko nakubwiye uva inyuma ya Kanyana kuva kera uranka kumuva inyuma Kanyana niwe yatumye ubu mwicanyi Kanyana niwe yari umukobwa wenyene muri nosi Vincent naje kuguha agasopo ngo urazogenda ku butungane urazogenda wenyene ku butungane uvuge ivyo wakoze uvuge ko ari wowe wishe Karine kugira ngo jewe na Kanyana n'umwana wacu dufise turonka amahoro ariko Berahino urumva neza yuko uno munsi kuba tubonanye ushobora kuva mu byara byanje kuva kera kose wamutega imitego Imana ikayinama Berahino my name ukiyo ntungo yawe uno munsi ni yayo we nakubwiye uno munsi umva mu byara byanje Vincent nuko Imana nimurakurana Vincent I'm come back nimba nagiye mfise inguvu zipima litiro rimwe ngarutse n'inguvu zipima amaritiro 100 Berahino nabonye wewe ugiye munsi y'ubudongo sinzova inyuma ya Kanyana Vincent ndagaruse ndaje dupambane naona nitonda kera nari ntama ngomba umone ko ndi umviriza nabonye upfuye namahoro office wewe Kanyana n'uwanje Kanyana n'uwawe ndarahimana yo mwijuru wotarashize akagahanga ako gahanga kiwa wewe no